2020 Kaneza Kelia Lagua. You can see the emotions are heightened. 우리의 샤넬 우리 줄릴까? 아버지의 시차는 아버지의 시차는 아싸리가 샤넬 비스와추 아나메레오에 Première de fille, deuxième de fille, et les autres. We're going to crown Miss Burundi 2025 in a couple of minutes. Give them the applause that they deserve. They've been working so hard for this moment. On accueille les finalistes. Dans quelques minutes seulement, on va découvrir qui est la nouvelle Miss Burundi 2025. Accueillez les candidats comme il se doit. murakoze cyane nkuko mubibona abigeme 15 bari mu gice cya nyuma cya rino higanwa bari imbere yacu mwashoboye gukurikirana hamwe natwe imigambi yabo n'ingene bashoboye kwishura ku bibazo by'umugwi wari kurabaha amanota bano bigeme nabigeme twashoboye gukurikirana kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka gushika uno munsi twarakurikiranye kuva bakiza gushika uno munsi tubumviriza ariko kandi twarafashijwe n'abantu batari bakeya twegereye twabakurikiranye turafise umugwi wari ujejwe encadrement na suivi twarakoranye n'uwo mugwi turafise abatanze inyigisho turafise abapartenaire batandukanye badushigikiye mu mpanuro bahaye bano bigeme no mu bindi novuga ama visite touristique cyangwa ama visite d'études n'ibintu byinshi ababigeme baronse n'ubumenyi buzobafasha muri kazoza kabo rero twashoboye kumviriza ubugira kandi muri rino joro aho imigambi 15 twebwe bashoboye biduha yanditse kandi iri budgetitse rero ntimutangare kubona tutababagiye ibibazo byinshi no kubera imigambi twebwe twari twarayisomye kuko bari barayiduhaye yanditse kuri ivyo rero
hahura na babiri hagatsinda umwe, siko babivuga mu Kirundi. Rero mwese muri beza, mwese mwashoboye kutwereka ubumenyi bwanyu, uburanga bwanyu, mwashoboye kutwereka yuko muri abigeme b'abarundikazi baciye ubwenge kandi bafise imigambi irashe ku gihugu c'abibarutse. Ariko tugira twanose, tugira tumenyeshe icese umugwi uza gusigara, uza kwegera hano imbere gatoya, imbere yuko tubandanye ibindi turaza gusoma amazina yanyu. Uwo tuza guhamagara araza kwegera imbere gatoya. Nibutse kandi yuko kubaha amanota ntibyari byoroshe. Nibaza yuko mwebwe muri kumwe dukurikirana ku buga ngurukana bumenyi n'abo turi kumwe ngaha mwashoboye kubona yuko no munsi baje bazikenyeye, kuko bashoboye kutwereka yuko bose bari mwihiganwa kandi bose ari akabijya bongereje mu kuvuga imigambi yabo. Ivyo rero twe twabishimye kuko twabonye yuko bano bigeme bafise kazoza. Twashoboye kugira nuvuga mention spéciale kumwe muri mwebwe. Bino ni igano rigitangura, ivyari vyabaye annonce, ivyari vyamenyekanishijwe nuko hazotogwa abigeme batanu aribo baza imbere y'abandi. Ariko twavyihweje, twaravye ama initiative yose mwakoze, twaravye ibintu bitandukanye mwakoze muri ano mezi tumaze turi kumwe namwe mu rugendo. Twarabonye hariho abafise ama initiative, twarabonye bafise n'ibindi bintu byinshi mwagiye murongerekana. Rero hari umuntu umwe twongeyemo, dukuvuga tuza gutangaza abantu 6 muri ino joro. Ego, reka dutangure tuvuga amazina y'abari muri uwo mugwi w'abantu 6. Baraza kuza begere hano imbere, hama muri abo 6 tuca tugira umugwi wa kabiri wo kubaha ibibanza n'amatitre nuko nabivuga. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 23. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe n'inumero 4. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 41. Uwo mugwi w'abantu 6 kandi ugizwe na numero 31. N'inumero 36 yokwegera. Hasigaye umwe muri wa mugwi w'abantu 6, uwo nawe ni numero 19. Umugwi w'abantu 6 twashoboye guhurizako, twashoboye gutora. Nibutse abo turi kumwe ngaha, nibutse n'abarundi isinzi bari badukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi yuko twaravye kuri ibi batubwiye ngaha ku bibazo byishuye, ariko kandi twaravye no ku mavote du public nayo nyene yaratoye. Twaravye ibiharuro dufise mu mavote du public kugira ngo dushobore gutora abari imbere y'abandi mu manota. Rero muri kano kanya tugira tuce tubandanye rero n'undi mugigwa wo gutanga ibibanza, ingene abahiganywe bagiye baragusharushanywa mu bibanza. Dusabe bagenzi bacu bafise
biriya bindi biranga rino higanwa ni kuvuga amayeshapu, ni kuvuga urugori babe barabyegereza kugira ngo tugire ko nk'umugire igisahira dutanga ivyo byategekanijwe. Nizere ko byamaze kwegera nabibonye byashitse. Rero dufatiye ku manota, dufatiye ku kungene twababonye, dufatiye ku byo nyene badusiguriye kuva bakiza mu higanwa, twongeye kandi tugakurikiza intumbero ya rino higanwa, dukurikije kandi akarangamutima k'abagize uno mugwi n'ivyo twiyemeje kugira ngo dushobore gushika kwitorwa ry'umwigeme mwiza w'akaranga kandi acubwenge mu mwaka wa 2025 mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Umugwi utanga amanota washoboye gutanga ibibanza, ivyo navyo bikurikirana uko nous allons d'abord proclamer celle qui a été élue comme Miss Photogenic 2025. Et je vous demanderai d'applaudir Mademoiselle Mugisha Jennifer, numéro 41. Félicitations Jennifer, tu as été la Miss Photogenic 2025. Nous allons maintenant continuer avec la Miss Popularity qui est Mugisha Monica Céleste. Numéro 43. bagenzi bacu sinzi yuko baraba ready kugira ngo dushobore gutanga n'ubwo mushimwe. Umwigeme wundi ahabwa agashimwe na bagenzi be bavuye mu bihugu byo hanze. Yes, tubasabe begere. Yes, we would like to call upon Miss Tanzania to come and all our guests, wonderful guests coming from abroad, outside of this country, to come and give out Développement numéro 19 félicitations. Number 19, Miss Development, given out to her by Miss Tanzania. La place suivante, c'est celle de la deuxième dauphine, qui sera la candidate numéro 4, Mazahi Chatania. Miss Uganda is going to be the one crowning
popularity. twagira dusabe abakandida begega inyuma gatoya babiri basigaye begera hano imbere dushobore kubereka uza gutorwa kuba Miss Burundi. Mwibaza yuko hagati y'abo babiri aza kuba ari inde? Mwibaza yuko ari inde Miss Burundi 2025? Uwatowe kuba Miss Burundi 2025 c'est Kaneza Kelia Lagloire. You can see emotions are heightened. Première dauphine, deuxième dauphine, et les autres.